bishoboka ko Kagame azaba akiri ku butegetsi, reka twizere ko Imana izakora umuti ntibikabe. Ariko birumvikana ko ibyo byose nibyo mubwira nti kuri Kagame na FPR ntabwo bifuza kubona Burundi bahererekanye ubutegetsi mu gihe byo ntanze neza. Mufate mu munota umwe ndabereke icyo kintu cya jenoside ingene bagikoze. Ndibuka mu mwaka wa 2013 mu ntango mu kwezi kwa kabiri niho nahuye n'umuhinga mwese mushobora kuba muzi nakenera kuvugira mugabo umuhinga w'umufaransa. Uyo muhinga aravuga ati mbega mwebwe 2014 muko muyitegura gute kumenga azoba hariho ibizokogwa mu gihugu cyane muko muritegura atubizi gute? Ati icyo tuzi umugambi uri ku butegetsi uzokwitwa na MRND, imbonera kure bazokwitwa interahamwe, Rema izokwitwa Milcori. Twabimenye mu 2013. Ni ukuvuga ko bo babikora ari nka plan bamaze kubipanga. None siko byagenze mu nyuma, hari na kimwe cyavuyemo. Muce mugenda murabe ikeri byanditswe itariki 31 Kigarama umwaka w'2013 n'uwararongoye umugambwe Frode yandikiye Ban Ki-moon, secrétaire général wa ONU, yamwandikiye ati ni murabe mu Burundi hagira habe génocide politico ethnique. Yakoresheje iyo jambo génocide politico ethnique. Mu murondere mu mubaze ndabaza kugira yuko atamenye iyo cyaje kizanana. Ingene bamwishuye ku marezo murabizi babwira bati wewe wakurikiranye kuri jenoside ya 1993 na 1994 kuva ko bakobesheye ubu rero bivuge ko abatutsi bagira bicwe mu gihugu. Hariho ikibazo muce muraba février 2014 mu kwezi kwa kabiri habaye manifestation mu Bubiligi n'abantu bari bafise ivyapa ngo jenoside mu Burundi. Muce mufata ibaruwa ryanditswe n'ibiro bya Nations Unies hano muri février 2014 n'irindi ryasohotse mu kwa kane 2014 bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hagira habe jenoside. Iyo kete ryasohotse le cadre confidentiel nta numwe ataribona nta numwe atatangaye. Hanyuma mu bantu bavugwa ko batangiye irwanisho muri Sud baravuga mu kiro arihe bimeze gute. Cyamufata itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2014 mu gitondo mu gaturuturu ikinyamakuru cyitwa The Guardian cyasohoye article kivuga giti mu Burundi abajeni 100 bariko bahabwa amapanga 100. Musigura ko bari bamaze gutegura muri opinion kugira ngo abazungu bamwe bakunda guca baza gusenyura bazana ibigwanisho bavuga ngo yabavuze ati muri Iraq bakakora igwanisho rw'Abanyarwanda tuje kumutuza muri Libya ariko ari sabene gihugu tuje kumutuza mu Burundi bagira jenoside tuje kubahagarika. Bumve ko ijya 2015 yareteguye muri opinion kugira ngo abantu bumve yuko ikizokogwa cyose kizokogwa ruko kuko baje guhagarika jenoside igiriwe. Nubwo giro rya kijambo le 7 itariki 8 nuko iminsi ibiri heze haciye haza Samantha Power yari ambasaderi w'Abanyamerika muri ONU yaciye aza mu Burundi kubonana na Nyinshibahiro umukuru w'igihugu. Ikibazo yambwiye ati tuje kuko twumvise ibihuha bya jenoside tuje tuza twiruka. Nawe ati mweko muri rutura mufise n'ama information yose ni mu biduhe tubikorere ko kuko twebwe ije ntacyo tubona. Mugabo asohoza akagira ati twebwe twatuzanye n'ibi twumvise bacyongera bati n'Abanyamerika bagize ubwo baraje. Hanyuma itariki 9 niho habaye inama ya Conseil de Sécurité.
itumwe ko n'Ubufaransa ngo bige ikibazo cya jenoside ishobora kubera mu Burundi. Hanyuma itariki 10 baca haza yiruka Adama Dieng. Adama Dieng yari secrétaire général de l'ONU ajejwe cya jenoside. Wumvise aje mu gihugu kabaye. Ivyo rero byari biheze bisiguye ko mu Burundi ubutegetsi buhari bugira bw'ica abantu bwari ubutegetsi bwo gukuraho. Kuko mu bihugu byinshi bya Afrika ubutegetsi kenshi usanga bwashizweho n'ibihugu bimwe rutura, ariko ntibigeze bamenye iyo CNDD-FDD yagizananye, kuko yagizananye bene igihugu nta musponsor yari ahari. Abo bantu rero barabugukuraho bagashigwaho abandi boshobora gukorana mu kunyuruza ubutare n'ubutunzi bw'igihugu. Murakoze. Turamwumviye Nyamitwe, uyu mugabo avuze ibintu byiza, ariko arangwa aryo hasubiwemo. Bashatse kugira ngo twibutse 2015 aho twamugani waburi Nyamitwe Burundi, abarundi bakwiye amashyi kuko hari ibintu bibiri batinze muri iyi myaka ishize, harimo irakudeta 2015 yashatse guhirika Nkurunziza n'aba CNDD-FDD, hanyuma n'iriya jenoside bashatse gukoresha ngo yabaye mu Burundi kugira ngo babikize. Ni ibintu bikomeye, niyo mpamvu numvise ari ngombwa ko twongera tukiyibutsa ibintu byabaye i Burundi, kuko ni ibintu bakoze mu Rwanda nk'uko buri Nyamitwe bivuga birashoboka. Ni ibintu bashatse gukoresha muri Kongo ejo bundi birabapfubana. Rero nashatse kugira ngo nongere mbibutse 2015 uko ibintu byari byifashe, ndetse kugira ngo tunasobanukirwe tubabwire n'umuntu nge mbona rimwe na rimwe wifuza ko abarundi batagira amahoro, niko nabivuga. Ariko wenda mbere nkamanze mbumvishe n'icyo gihe uko bavugaga amakuru kuri za VOA, za RFI, za France 24, za CNN. Muri make kudeta yo mu Burundi bari bateguye nk'uko buri Nyamitwe byivugira guhera 2010. Icyo gihe 2015 habaye kudeta mu magambo, Niyombare bayitangaza kuri radio prive itumvwa n'abantu benshi, hanyuma ibinyamakuru byo hanze bivuga ngo habaye kudeta cyangwa se bashatse gukora kudeta, ariko muri make ntakiraba. Umva mbese ngaha ni ku ijwi rya Amerika, VOA Africa, wumve uko icyo gihe bavuga gatega amatwi. Caesar, president, was there was seeking an unconstitutional third term in office. Major General Godfrey Niyombare, who was fired by President Pierre Nkurunziza's intelligence chief in February, made the stunning announcement while speaking at a military barracks to reporters. He later told private radio stations that the president had been dismissed and that he would form a committee to restore national harmony and unity. After his declaration, crowds of people streamed onto the streets of Burundi's capital, cheering and singing as soldiers surrounded the state broadcasting building. Earlier in the day, hundreds of protesters marched into Bujumbura and threw stones at policemen, and violent clashes broke out. Police on the scene fired tear gas to disperse them. Police also used water cannon and tear gas to disperse a group of protesters. Mr. Nkurunziza, 51, is currently attending a meeting called by regional leaders in Tanzania. Protest organizers have urged the other African leaders to demand that the Nkurunziza bid for a third term is halted. Protesters are urging the president to remain in Tanzania. If possible, he should stay there in Tanzania. We don't want him. We are tired of him and the things he has done to us. He thinks of us citizens as a cup of tea he can drink us. But let him try and drink us now. We will stay on the streets until he lets go of the third term. We would prefer to die in the streets, and after we die, we can then rule over the trees and the buildings. Nkurunziza, who once led a
babiyumviye rero aho ndi bujye muri byinshi aho ngaho ibyo bavugaga icyo gihe ari nayo mpamvu rwose buri nyamitwe ibyo avuga ntabwo abeshya abarundi bakwiha amashyi n'uburundi kuko byari byarangiye byari byarangiye ubutegetsi busa nkaho bari babufashe kandi bafashijwemo n'abo bazungu ko buri nyamitwe abisobanura nababwira wenda mu byerekeranye no gukwirakwiza cyangwa se abakoze akazi muri media kuri kote ya opposition bumvisha ko mu Rwanda nako mu biri kubera mu Burundi no mu Rwanda ariko babeshya uyu mugabo witwa Gakunzi reka mbareke mubanze mwiyumvire nawe ibyo yavugaga icyo gihe hano hashize imyaka 8 ubu numva ni muri 2015 ndabona nta tariki ariho reka ariko mutega amatwi iyo Gakunzi byavugaga icyo gihe. Burundi today reminds me Rwanda in 1993, and I think we are in the same situation, and if we are not careful, tomorrow we'll say we will be very feeling guilty. So we have to react today because the violence can't go on the way it is today. It's unacceptable. David, you compare it to Rwanda in 1993, and viewers know that it's the same ethnic makeup in both countries. It's not been, though, in this case, an ethnic conflict up to now. What's going to happen now that the president's returned to Bujumbura? Yeah, two things. One, in 1993 Rwanda, the opposition was also non-ethnic one, like today in Burundi. And the first people who have been killed in Rwanda were the Hutu opponents, the human rights moderate groups. Exactly. So we are in the same I can say, dynamic. So we have to be careful. So the president is back today. The issue today is, will he be able to understand more his society, to listen more to the world, or are we going in a situation where he will turn more radical? I'm afraid he's turning more radical because I saw a statement on his website today. He said nothing about rights on the civil freedoms, on the rights of media. He was more radical in his speeches, talking about codes and also how he will manage more forceful the army. So we are in a very, very terrible dynamic. I don't know if the world realize in which situation. Twibutse ko icyo gihe hari hamaze kunga abantu benshi biturutse ku byo ba Kagame bashaka gukorayo, aho muri make Kagame bashatse gukoresha ngo no mu Burundi habaye jenoside, kuko ibyo byose uyu mugabo Gakunzi avuga byerekana ngo ibyabaga icyo gihe ngo ni kimwe n'ibyabaye mu Rwanda muri 1993, ariko turabizi ko ni ibinyoma bakoresha nyine iyo bashaka kugira ngo bafate ubutegetsi binyuze mu baturage cyangwa se no kure bashatse kubinyuza muri kudoda. Wenda kugira ngo uyu mugabo Gakunzi nk'uko muramubona hano ni wagira ngo niwe mucura w'inyuma aho yari i Kigali mu bintu byo kwibuka, ni mwumve n'ibintu yagiye avuga cyangwa ahangaha hari hashize imyaka 4 ubwo twavuga ko ari muri 2019 mu mutega amatwi. Because it's much more easier for me. L'idéologie du génocide. Le génocide commence toujours par les mots. La destruction est d'abord linguistique. L'idéologie du génocide, c'est une vision du monde qui s'attaque à la fois à la tête, qui s'attaque au cœur en mobilisant les tripes. C'est une vision du monde qui s'attaque à la tête, c'est-à-dire à la raison. Numvise rero umugabo nk'uko nabwiye umucura w'inyuma mu Burundi buri gihe barashaka ko
kutembakaza sinzi niba ariko babivuga mu Kirundi ariko wenda reka twongere twiyibutse murebe ubwo Bahise Ndayishimiye nako ubwo Nkurunziza yagarukaga mu Burundi aho yagarutse avuye muri Tanzania ko yinjiye n'imodoka twongere tubibutse ko Nkurunziza iyi video ya CNDD-FDD yahise kuri YouTube aho ngaho yavaga ndakeka muri Ngozi ubwo yerekezaga aho Bujumbura akoresheje imodoka yumvikana byatitije abantu benshi kuko ayibwiraga ko adashyigikiwe n'abaturage baratunguwe cyane cyane ko ibinyamakuru byo hanze byerekanaga gusa abaturage b'Ubujumbura kwerekana nk'aya mashusho birumvikana ko ikintu cyafashije CNDD-FDD abarundi n'intambara barwanye kuri social media ku isonga harimo Willy Nyamitwe twongere tubivuge nubwo ibinyamakuru byose byavuze ko ari coup d'etat babeshya nibura abarundi bashoboraga gushyira kuri Twitter kuri YouTube bavuga berekana aya mashusho banyomoza ibyabaye cyangwa se byashoboraga kuba birababaje ko Nkurunziza akagira ari Imana imuheye iruhuko ridashira ariko mu rwego rwo kugira ngo twongere tubibutse byabaye biturutse kuri ibyo buri Nyamitwe yatubwiraga uburyo abazungu bamatse ibihugu bakoresha kenshi kugira ngo bakureho ubutegetsi muri Afurika ni ibintu rero bigomba kumura abanyafurika bagahaguruka bakarwanya ibintu nk'ibi ngibi nongere mbisubire mbivuge abarundi bakagombye kwiha amashyi nk'uko buri Nyamitwe bivuga kandi kuvuga ko batsinze Sekibi ntabwo ari ukubeshya iriya coup d'etat byari byarangiye nk'uko yabivuze ikindi iriya jenoside bashatse kubashyiraho kugira ngo muri make bise nk'ibyabaye mu Rwanda nabyo barakitsinze rero ngera mbivuge iyo mu Rwanda babibona birabarya cyane kuko ntabwo bifuza ko mu Burundi haba amahoro haba demokarasi kuko bituma bagaragara nabi nk'ubu urabona nibura mu Burundi habaye amatora Evariste Ndayishimiye asimbura Nkurunziza birashoboka ko kandi simvuga ngo birashoboka twizere ko ariko bizagenda nibitagenda gutyo Evariste Ndayishimiye nawe abantu bazamurwanya naramuka arangije manda ebyiri azahunda bavuze byerekeye coup d'etat burya muri iyo baharuye coup d'etat yabaye muri Afurika kuva muri iyo myaka yo kwikukira Uburundi ni igihugu kizubugira kabiri cyabayemo coup d'etat menshi tugarutse tukavuga tuti ibyerekeye coup d'etat Uburundi nicyo gihugu cya mbere cyafatiwe ibihano kubera coup d'etat na OUA yahindutse mu nyuma Union Africaine burya kera muri Afrika abategetsi benshi bazana coup d'etat kandi byaremewe kuvaho OUA ifatiye ingingo y'uko coup d'etat itakiyemera igihugu cya mbere cyahanywe kubera coup d'etat ni Burundi igihe Buyoya yari yafashe ubutegetsi ngarutse kuri twari turi kumwe turimo nifuje ko mbere ko nishura ikibazo nobaga gukosora akantu gatoya nibaza ko kankozeko iyo numvise muri ko muravuga ngo imyiyerekano mu 2015 nta myiyerekano yabaye habaye imigumuko ico ni clair twaragikoze ko muri Nations Unies haba i Genève muri Conseil des droits de l'homme
turagaragaza turekana ibyemeza neza ko yari imigumuko contrairement ku byo baza baravuga ngo ni manifestation pacifique. Uvuga gute manifestation pacifique? Harimwo amafoto atafashwe na leta y'u Burundi, atafashwe na twebwe, amafoto yafashwe na Reuters. Ayo mafoto yarerekanye neza abantu bafite inkoho, amakarashnikov, yarerekanye abantu bafite amacocktail molotov, yarerekanye abantu bafite imbugita, muribuka n'ibyabaye. Icyo rero dushobora kuvuga yuko uri mu myiyerekano muri manifestation pacifique ufise ibigwanisho. Kugaba nkako mu biharuro twerekanye i Geneve twarerekanye yuko hapfuye abapolisi 83. I Buraya umupolisi umwe apfuye nubwo iyo ari umwe baca bavuga yuko ari terrorisme, bakugara amabarabara, bakugara amashure, bagaca bazana l'armée de terre et de l'air gushika uyu muntu yabikoze bamufashe kuko bamwita umuterroriste n'amaradiyo yose karakokeza ari karavuga. Ariko twebwe dufate kubura abapolisi 83 n'abandi barenga 230 bakomeretse kandi cyane rero n'abacitse amaguru. Murumva yuko atawugu magaruka ngo yari manifestation pacifique. Cyo gituma twokoresha imigumuko. Ikindi nuko dufashe byabaye muri Rusama 2015 je ko nari muri ibi kumenyesha makuru jewe ubwanje kuvyo nshoboye kuvyo mbona nabona ko byatanguye imbere y'ibihumbi 2010. Burya rero iyo bayifuza gukura yaba umugambi uri ku butegetsi bakifuza kuwukuraho si ibintu bakora mu bihumbi muri uyo mwanya nyine muri ayo mezi abiri ngo byabaye. Ni ibintu byateguwe kera. Kuko byateguwe kera iki byemeza n'igiki. Reka mande ndabereke yuko ibyabaye mu 2010 mu gihe cy'amatora na 2015 usanga bisa. 2010 muribuka yuko abatsinzwe basa amatora. 2015 hari abasa amatora. 2010 haciye habaho ADC ikibiri. 2015 habaye Senarete. 2010 basaba yuko hobaho ibiganiro n'umugambwe watsinze amatora. Mu 2015 naho nyine basaba ibiganiro. Mu 2010 bace batangura kwica abantu muri Bujumbura rirare baturira n'amapermanence y'umugambwe watsinze amatora. Hariho abantu bica muribuka amazina y'abantu bavugwa Baruvayanga, Bakazuru, Bamukono. 2015 nibyabaye muri rirare, byabaye mu makarita mwamwe y'igisagara cya Bujumbura. Ivyo rero byerekana yuko bijya bintu byasa. Ariko rero ivya 15 byaciye bitangwa gutegurwa ico gihe kuko ari abanyepolitike baciye bahunga baragenda kuko byagaragaye ko nibo bariko rica abantu. Ico gihe rero mubikurikiranye hariho ikinyamakuru cyitwa Journal Iwacu cyanditse muri interview cyahaye umuntu witwa Alexis Nduhije igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2011 le 28 novembre 2011. Bamwaje bati mbega muri ko muritegura amatora ya 2015. Yishuye gutya mu rurimi rw'igifaransa: 2015 ne peut pas être dans le schéma des perspectives politiques au Burundi. Les élections des bêtes sauvages se finissent. À mon humble avis, sauf s'il y a miracle, nous sommes embarqués dans un processus révolutionnaire d'au moins 3 ans. Et donc, pas de place pour les élections. J'ignore la forme que cette révolution va prendre, mais elle devrait se mener avec gravité et responsabilité. Car préserver les vies des civils innocents devra être une nécessité, une exigence même, sinon une priorité. Nous kuvuga mu mwaka wa 2011 bo bagira bati nta matora azoba mu 2015. Ababivuze ni muramubuza umenyesha makuru yitwa Kaburahe Antoine yabaza uwitwa Sindorije. None umuragize ati hazoba hariho revolution nta matora azoba akamisho gihe. Iminsi ibiri imbere yuko habaho iyo interview muribuka yuko hariho habaye attaque y'umugwi witwa FRD abanyagihugu mugaca mwibuka n'abari bawushizeho.
iminsi ngine inyuma y'iyo interview habayeho ikiganiro cyaciye kuri France 24 cyakozwe n'uwitwa Pauline Simoni. Muri icyo kiganiro ndikuvuga bya 2011 yabaza abantu harimo bitwa ba Niyombare aribo ba Pierre Claver Prodehash cyamugenda mu ngire 2015 mumvise abo bantu muri 2011 hariho ibintu byari kubera bavugwako bariko baravuga mugabo igihambaye niki yavuga umugwi witwa Fronabu Tabara. Mbega ubu ntarende Tabara mu nukuvuga yuko ivyo bintu byateguwe kera si ibintu byaje ubu rero maze gushiraho apobo nagira ngaruka ku kijanye n'ibinyamakuru n'imenyesha makuru. Ibimenyesha makuru babivuze kandi babivuze neza, bavuze yuko bikoreshwa. Amagaruka kuri ico kintu ko bikoze uyu mwuga ngavuga nti twamwe twibuka yuko ugusumbije communication abari we ashobora kugutwara n'ubutegetsi. Biri mu bintu byakoreshejwe mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Ibyaca ku maradiyo ibinyoma ngo ye mama kiri bahondesha, ye mama mu Kirundo bariko barimba ibinogo ngo bagira bice abantu, ye mama mu Bururi ngo bariko batanga ngo ibigwanisho ngo kumbonera ko mu nyuma ugasanga ibyo byose byari ibinyoma. Ni kuki? Kuko dufashe n'akarorero ayo maradiyo n'amateleviziyo twagwanye muri 2015 ya RFI France 24 nk'ijya navuze yagize kiya kiganiro. RFI na France 24 nico bitwa MCD ari Monte Carlo Doualia ni nka RFI yo yivuga mu cyarabu gusa. MCD ivuga muri Maghreb, hagacaho RFI ivuga muri Afrika cyane cyane, hagaca habaho na France 24. Ivyo bitatu nibitwagwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru mu Bufaransa, bitwarirwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Bisigura iki? Bisigura ko bishira mu ngiro la politique extérieure de la France. Ni naco gituma habaho BBC, la British Broadcasting Corporation, uba ninga la voix n'ijwi ry'Abongereza. Nico gituma wumva la voix d'Amérique, ijwi ry'Amerika. Nico habaho sauti ya Ujerumani. Nico gituma habaho la radio Nouvelle. Nico gituma habaho Sputnik y'Abarusiya. Nukuvuga ko igihugu cyose gikomeye gitegeza kurondera ibimenyesha makuru bikomeye. None ni ku kijwi ry'Amerika aribyo byoza kubutangariza abarundi bari muramvya ku byabaye mu nama shikiranganje. Ni ku kijwi ry'Amerika cyo twara abamenyesha makuru bavuga ikirundi n'ikinyarwanda n'igiswahili n'iki kugira ngo bazabashikiza makuru bari i Washington. Nuko bagira bati tubakorope mu mutwe. Izo rero biri muri ya asema diplomatique mwambajije ibihugu rutura birafise des instruments bikoresha. Izo instruments zikoresha na maradiyo n'ibimenyesha makuru kugira ngo baze barayobya inkuru, batange inkuru zitarizo cyane abantu bakure ku butegetsi bwabo mu kubaha inkuru mu kubahera. Izi instruments bakoresha nicyo bitama ONG yigeze kuvuga Human Rights Watch. Twamwe twibaza tuti none bajya abantu baza mu gihugu bitwa ba experts n'aba chercheurs bahembwa nande? Hari ababahera. Nico gituma rero amashira ibihugu bikomeye rutura bishiraho ama ONG yavyo, hanyuma ivyo twita ama organisation de la société civile ngaha bakora nayo ama ONG. Société civile yakivuze neza umuhinga irateye ikava mu byayo kuko ukorera uwaguhaye n'uwagutumye. N'ama organisation angahe adasaba amafinansema hanze, si mu Burundi gusa, ni muri Afrika yose. Rero ndashobora gucenora ijambo ryanditswe n'umuhinga yitwa Roy Godson, ni mu gitabo cyitwa Dirty Tricks and Trump's Cards, yanditse mu mwaka wa 2000 ngo les ONG seront l'un des moyens de déstabilisation les plus efficaces dans le futur. Yuko ama ONG ari yazokoreshwa mu guhungabanya ibihugu muri kazoza. Yavyanze mu bihumbi 2000. Nico gituma rero ajya amaraporo mubona
nima mwarabonye cya 2015 babikurikiranye imbere yuko haza kuza resolution muri ONU cyangwa haza kuca muri Conseil des droits de l'homme wabanza kumva raporo yasohowe na Human Rights Watch na FIDH na bagabanza gusohora binze raporo bimaze kuba byinshi bari abagira bati ni mukurikirane rero hari ibintu bikorera vugo n'ama ONG dufata ingingo ibara ritaragwa niho rero je ncangaruka ku kintu cyitwe genocide ikintu bavuze ngo cya genocide murashaka gukurikirana raporo yanditswe na FIDH ni ONG y'abafaransa yasohoye muri November icyo gihe buravye raporo yasohoye muri November 2016 na raporo yasohoye muri Mars ushobora ko hari utandukanye kuko igihe bayisohoye twahagurukiye rimwe turi benshi dukoresha hashtag this is my genocide sinzi ko muvyibuka gushika naho bagira ubwoba kuko muri iyo raporo harimo ijambo genocide inshuro 87 bavuga yuko mu Burundi ariko hategurwa genocide bagafata ijambo umukuru w'igihugu yari yavuze asaba abarundi ko bogira utuzu twasugumwe no kumabarabara kugira ngo abantu bafata ingendo ntibasubire kuza barihagarika mu barabara bati ariko asaba abantu ko bimba amafoso commune bafatira biri muri raporo ya FIDH Novembre 2016 bafatira ku byerekeye inuzenye ubushimwe bwariko buratangwa na Ministeri ya Agriculture ku barimyi borozi bashoboye kurima kijambere cyo korora kijambere babaha imburuweti bakabaha umupanga bakabaha amasuka bo bafatira kuri ya mipanga n'amafoto bati rero ubutegetsi buko butanga imipanga mu gihugu cyose kugira ngo bazi bica abantu biri muri raporo ya FIDH muce musoma FIDH ombudsman w'ico gihe n'abadepite n'abasenateur bariko bakwira igihugu baha abashef do karisha amatelefone sinzi ko muvyibuka bati rero bariko baratanga n'amatelefone remwe de communication kugira ngo bose batangwe kwica abatutsi ntiyagire n'umwe azobacika biri muri izo raporo ivyo rero ni uburorero bumwe mu kubereka yuko les instruments zikoreshwa muri enseignement diplomatique harimo ibimenyeshamakuru byabo hariho ama ONG kugira ngo asohore amaraporo icyanyuma ni les organes zishigwaho mpuzamakungu kandi zategerezwa gukorera ineza ya bose bagapolitiza les droits de l'homme fata conseil des droits de l'homme nijyari mwumvise conseil des droits de l'homme ifata ingingo kubagiye kwica Iraq bakica muri onye ba Iraq nijyari mwumvise conseil des droits de l'homme ivuga ibiriko biradushikira ubu muri Sahel yose byaje bivuye ku kwishwa kwa Muammar Gaddafi baragiye baramwica baje kumwica ubu rero kijya gice cyose cyuzuremo terrorisme abantu miliyoni n'imiliyoni amamiliyoni menshi bariko barapfa ako gateka kazi na muntu abantu bagwanira nakaho utabanje kurondera uwashoboye kuzana ivyo ariko upfa kugira akantu gato mu gihugu uzawumva bagize inama bagafata amaresolution ibyo bibaye kwifata gute nagira icyo umuntu utumwe icyo uko twobyifata mu nyukura icyambere twobanza gushira mu mutwe yuko atari bishasha Uburundi atari igihugu cya mbere bishikiye ahubwo ngira ngo cyabaye igihugu cya mbere gishoboye kubitsinda kuwagwanya kirabatsinda jewe nibaze ko Abarundi twokwikomera amashi kuko twagiye byari byaheze bari babipanze iby'Uburundi twagira ngo twiyibutse ko byagenze 2015 iyo video murera Nkurunziza yamaze gutsindira kudeta ubwo yinjiraga mu mujyi wa Bujumbura n'abana abantu bahari bari baje kumwakira ku mihanda abaturage reka rero soreze hano mbifuriza umunsi mwiza ijoro ryiza igitondo cyiza ubwo naho butamugira amahoro y'Imana